Sashimwe Amen. ni muri Monjeni turabaramukije kandi mu izina rya Yesu. Yesu abahezagire. Turafise akaririmbo dushaka gusangira namwe. Amen, amen. Turaburana imana z'abasogokuruza, turamaze kumenya neza aho zari zishinze, ntizishobora kurandurwa natwe turorera. Z'abasogokuruza, turamaze kumenya neza aho zari zishinze, ntizishobora kurandurwa natwe turorera. Turaburana imana z'abasogokuruza, turamaze kumenya neza aho zari zishinze, ntizishobora kurandurwa natwe turorera. N'abasogokuruza, turamaze kumenya neza aho zari zishinze, ntizishobora kurandurwa natwe turorera. Ntizishobora kurandurwa, ntizishobora kurandurwa natwe turizera, ntizishobora kurandurwa natwe, ntizishobora kurandurwa natwe turorera. Ntizishobora kurandurwa natwe turizera, ntizishobora kurandurwa natwe turorera. Z'abasogokuruza, turamaze kumenya neza aho zari zishinze, ntizishobora kurandurwa natwe turorera. Turaburana impamvu z'abasogokuruza, turamaze kumenya neza aho zari zishinze, ntizishobora kurandurwa natwe turorera. Ntizishobora kurandurwa natwe turorera. Ntizishobora kurandurwa natwe turorera. Amen, amen. Turiko turatera imbere gose. Yego banganya karyoshe. Yego. Turabandanya kukaraga turasi. Yesu arankunda ndabizi neza, angirira neza uko bukeye uko bwije, naho noca mu mwuga w'igitutu ntugire ikibi ntinyana mba kuko turi kumwe. Yesu arankunda ndabizi neza, angirira neza uko bukeye uko bwije, naho noca mu mwuga w'igitutu ntugire ikibi ntinyana mba kuko turi kumwe. Yarampezagiye n'ubu azompezagira, azongera ampezagire, kuko ari umugwaneza. Imisi yose iyo nsenze angirira neza, mu mutima w'ubugingo nkombe rw'intege, kandi iyo nciye ahantu hari umwijima mwinshi, andungikira ijambo ryiwe rikamurikira. Imisi yose iyo nsenze angirira neza, mu mutima w'ubugingo nkombe rw'intege, kandi iyo nciye ahantu hari umwijima mwinshi, andungikira ijambo ryiwe rikamurikira. Yarampezagiye n'ubu azompezagira, azongera ampezagire, aragukunda si jewe jenyene,
azokugirira neza niwamwizigira ntuzukangwe n'ivyo bibazo uriko uracamwo iyo niyo nzira bera bose bama bacamwo aho aragukunda sizewe jenyene azokugirira neza niwamwizigira ntuzukangwe n'ivyo bibazo uriko uracamwo iyo niyo nzira bera bose bama bacamwo yaramezagiye nubazomezagira azongera mezagire murwaneza yaramezagiye nubazomezagira azongera mezagire kuko ari umurwaneza. Amen, amen. Karibu Yesu abahezagire. Nje nduko ndumva nge gatoyi. Okay. Karibu sinzi ahantu hariko hava mwese mikoro yanyarugaye yegeka ndavyizeye. Ego nuko rero uno munsi n'umunsi mwiza. Karibu rero n'ubu ushaka guhimbaza Imana, aka niko kanya keza kuririmba. Karibu Alain Blaise, hariho Jean Marie Nyandwi, n'umushasha ngira ngo karibu. Ni benshi baje mu nyuma, hari Gabrieli, hari Alain Blaise, hari Bami, hari Ivete, Murantunga bona simvye. Yesu abahezagire. Karibu rero ku rubuga. Ufise akaririmbo aca kazana ivuga izina c'uzana ku karirimbo. Mubitebeje ndabizi yuko Viana hari niba yo abangukiwe hava aca akaririmba. Yesu nashimwe. Amen. Turafise akaririmbo twashaka kuririmba ndi kumwe n'uwitwa Simplice. Ego Simplice ndamubona. Ego. Karibu. Antike ya 16. Abera banezererwa izina rya Yesu ribamara imibabaro rirabatinyura ribamara imibabaro rirabatinyura umutima ukomeretse niryo riwukiza ushonje rirawuhaza riruhururuce ushonje wese rirawuhaza riruhururushe niryo nkizo yanje nziza ihora inkingira n'urutare nubakako inzu yanje ntigwe n'urutare nubakako inzu yanje ntigwe ni wewe wanyitangiye uri umwami wanje uri umwungera ndagira n'umukunzi nkunda uri umwungera ndagira
n'umukunzi nkunda, ni wewe bugingo bwanje, kuri wewe niho ntanguranirwa niruka, niwe unshitsayo ntanguranirwa niruka, niwe unshitsayo. Ndiko ndasenga wemere ishimwe ngushima, naho ntabasha kuvuga ibikubereye, naho ntabasha kuvuga ibikubereye, sinshobora kugushima uko bibereye, ariko nshitse mw'ijuru bizonshobokera, nkirorereye uwo munsi nzohora ngushima, nzoremeshwa n'iryo zina ninagera gupfa, nzoremeshwa n'iryo zina ninagera gupfa. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ivyari imisozi ubihindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere ya sawa sawa, mubandanye. Atubwiye ko twagize ikibazo ko watubwiye ngo internet iriko iramera nabi. Muratwumva? jena ndiko ndabumva. Ego. Okay. Jena nabahaye ikorasi vuga ngo imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ivyari imisozi ubihindura amataba, ngo nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro. Rero umuntu afise Imana afise byose, kuko niyo bigoye iramucira inzira. Imana ni ivyizigiro, igira neza bugaca bukira. Yesu abahezagire. Amen, amen. Murakoze. Yesu abahezagire. Ego, turanezerewe rero nuko muhabaye kuri uyu munsi, ishimwe n'icubahiro n'ibihabwa Imana. Nari navuzeho nariko mvugira inyuma ya mikoro yuko umukozi w'Imana Pastor Gervais ari mu rugendo. Birashoboka ko ataboneka ngaha uno munsi, ariko turafise byinshi byo tuganira. Reka dusimbire kuri mu gitabo c'Abanyefeso, mw'ibaruwa ryandikiwe Abanyefeso 5. Ku by'ukuri murabizi, twama turirimba ngo Yesu araje, twama turirimba ibihe vya nyuma, rimwe na rimwe tukibagira ko turi muri ivyo bihe vya nyuma, kandi ivyo bihe vya nyuma ni birebire, vyabaye kuva Yesu aje kw'isi. Niwe yatanguye novuga ni igihe c'ibihe vya nyuma, aho adugiye hoho biba birunyutse. Intumwa zozo zahora zibaza ngo Yesu azogaruka bakiriho, ariko ubu aho tuteye tuja turabona yuko hari vyinshi vyari vyarahanuwe bitagaragara ico gihe, ariko ubu bitugaragarira. Kubw'ivyo rero hariho ico twebwe dukwiye gukora.
kuko twagiriwe ubuntu. Icyo tugiye gukora ni uko tutokwigera dutakaza na rimwe mu maso yacu iciyumviro c'uko Yesu azoza canke iciyumviro c'iyo tuzoja. Mu kanya turahamagara mugenzi wacu adufashe, hariho mugenzi wacu nawe nyene yateguye akajambo k'uyu munsi, ariko reka je ndabasomere aha kuri canke ubundi ari hafi adusomere kuri Efeso, Abanyefeso 5:10 gushika kuri 16. Yesu nashimwe. Amen. Ni Jamari. Okay. Abanyefeso 5:10-16 baratubwira ngo mumenye neza ibihimbara umwami wacu kandi ntimugafatanye n'ibikorwa birumvye vy'umwiza, ariko cane cane mu biserure, kuko ibikorwa nabo mu mpisho biteye isoni no kubivuga, ariko vyose ivyo bishizwe ahabona biragaragazwa n'umuco, kuko ikigaragazwa cose ari umuco. Nico gituma bivugwa ngo ikangure wowe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Nuko mwirinde cane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza, kuko imisi ari mibi. Yesu nashimwe. Ego aha nyene baratubwira ati nuko ntimubi bipfu, ariko mutahure ivyo umwami wacu agomba ivyo ari vyo, kandi ntimukaboregwe vino irimwo ubuhumbu, ariko mwuzure muhemu, mubwirane zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivya mpwemu, muririmba mucurarangira umwami wacu mu mitima yanyu. Imana Data wa twese muyishimire vyose imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mugamburukiranire kuko mwubashe Kristo. Ego ibi bihe urumva turi mu bihe egome twebwe turabizera, kandi benshi baratuzi ko turi mu bizera, ariko hariho umuntu ashobora kugenda ugasanga yigendera mu twaha, hariho ubundi buntu agenderamwo ntawe bugaragariye, ariko ntahataniye na ba bandi bacumura icese. Nagize hari abantu benshi bafise abantu cane cane muri aya mashengero nyene usanga bafise ibintu bavuga bati jewe ko ndavyumva uku. Nagize mwene data umwe mumbabarire, uwo mwene data ni umukristu, arakundana, arasenga, araririmba, eka aratayaye, ariko akambwira ati jewe yamara jewe nta makosa mbona mu kwikinisha. Uwo rero akama ari kwikinisha kandi akama agwaye, ivyo n'ivyaha ntawe ubibona, ariko hari n'ibindi biba bimeze uko canke byihishije, byaba ibicumuro bigaragaye canke ibicumuro vyihishije. Mwitunganye mwese, Imana niyo itubona kandi izoca urubanza kandi izoza. Rero mwame mwiteguye kandi mwame mugendera muri ico cizere ko umwami wacu ari mu nzira, azoza kandi azoza vuba. Rero kubera ko hariho mwene data twaganiriye kandi nawe akaba afise amajambo Imana yamushize ku mutima, reka tumuhamagare hano nawe abaganirize ijambo ry'Imana. Uko umwanya uza kugenda, aha ibisomwa ni vyinshi by'umwami yatuganiriye ko yatweretse, mbega ko ndiko mbaha ni kuki none atinya n'ivyaha. Kimwe gusa reka ndakibabwira, ingero y'icaha ni urupfu. Urupfu si urupfu rwo gupfa ku rukoba, ivyo oye ni nka twese twabigenewe, ariko ni urupfu, rwa rupfu ruvugwa muri Daniyeli ko bamwe
abapfuye badapfiriye mu mwami bo bazokwikangurira amagorwa atagira uko asa. Yesu rero abahezagire, reka tubandanye tuhamagarire mwene data, ariko hagize ubuducishizamo akaririmbo kamwe gatoyi kodufasha. Okay, ko atakabonetse reka tumuhamagare. Haleluya. Amen. Ndagafise gatoyi ko kwakira nyene umukozi w'Imana. Sawa. Ako nyine ako niko tugomba. Ego. Twumvire mwami, turagusenga, tuguteza amatwi, duha amahoro. Urakoze. Yesu aguhezagire, urakoze cyane. Ego, reka rero tumuhamagare mwene data Alfred niba bishoboka aze muri kano kanya. Yesu nashimwe. Amen. Dusangira amajambo y'Imana ari mu gitabo c'Itanguriro, igice ca 12. Itanguriro igice ca 12. Duhere ku murongo wa mbere. Titre iravuga ngo ihamagarwa rya Aburamu. Horaho abarira Aburamu ati va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha. Izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma. Kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Nuko Aburamu aragenda nk'uko Uhoraho amubariye, Loti nawe ajana nawe. Aburamu yari amaze imyaka 75 igihe yava i Harani. Aburamu ajana Sarayi umugore wiwe na Loti umuhungu wabo n'itunga ryabo ryose bari batungiye i Harani. Bo n'abantu baronkeyeyo bavaho ngo baje mu gihugu c'i Kanani. Nuko bashika i Kanani nyene. Aburamu adwebera ico gihugu, ashika ahantu hitwa i Shekemu ku giti c'umweroni ca More. Ico gihe abanyakanani nibo baba muri ico gihugu. Uhoraho yiyereka Aburamu aramubarira ati uruvyaro rwawe nzoruha iki gihugu. Aca ahubaka igicaniro yubakiye Uhoraho amwiyeretse. Arikora avayo aja ku musozi wo ku ruhande rw'iburasirazuba rw'i Beteli, ahashinga amahema. I Beteli hasigara iburengerazuba bwiwe, i Hayi hakaba iburasirazuba bwiwe. Naho nyene ahubakira Uhoraho igicaniro, yambaza izina ryiwe. Nuko Aburamu akomeza kugenda atahira yerekeye i Negebu. Yesu ashimwe. Amen. N'aya majambo atubwira ihamagarwa rya Aburamu. Imana yamubwiye ati va mu muryango wa so. Uhoraho amubwira kuva mu muryango w'iwawe. Natwe twarahamagawe turi mu muryango
bisaba ko tuvayo. Kuvayo twahamagawe tuva mu vyaha kugira dushike mu muco, dushike mu bugingo budashira. Uhoraho rero abarira Aburahamu ati va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Natwe rero twarahamagawe n'Imana, birasaba ko tuva mu vya kera, ko tuva mu vyaha. Mu miryango hari ibintu vyinshi usanga umuntu yarakiriye mu muryango, hariho ivy'akaronda, hari ivyo yakira muri sosiyete, mu runganwe, mu biki. Ivyo vyose ugasanga ni ibintu bigenda bifata umuntu, bisaba kugira ngo umuntu kugira atunganire Imana, ivyo vyose abanza kuvavanura navyo akabisiga vyose. Hari ibintu vyinshi bigenda bifata umuntu ugasanga ivyo bintu nivyo yarahuye ku bavyeyi. Hari aho usanga umuntu afite ishavu, ugasanga umuntu afite amanyama, ugasanga afite inzigo, ugasanga afite utuntu twinshi usanga na wene nta ruhare yabibigizemwo, ariko ugasanga ni mu muryango, n'utuntu two mu miryango, na se na sekuru na sekuruza, ugasanga ivyo bintu vyaramufata, canke ubusambanyi canke ibindi vyose ugasanga ni ibintu usanga mu muryango vyarawihariye, ugasanga nawe bigiye bimufata. Ariko kugira umuntu ashikire Uhoraho abanza kuva mu muryango, akava mu tuntu twose tudahesha icubahiro Imana usanga yaragendeyemo. Pasiteri yaraje kutubwira nk'uwo muntu aboshwe no kwikinisha. Kugira ngo umuntu atunganire Imana birasaba ko ava mu ivyo bintu vyose kugira ngo abe umuntu w'Imana koko. Rero urumva si mu muryango gusa Imana yamubwiye ko ava mu muryango, ko ava mu gihugu c'iwabo akava no mu muryango w'iwabo kugira ngo ashike aho Imana izomwereka. Natwe twarahamagawe, turiko tugitegurira kuzoja mu gihugu co mw'ijuru. Birasaba rero ko tuva muri iki gihugu turimwo co mw'isi. Iyi si turimo rero ifise ibintu vyayo vyinshi. Ivyo rero birasaba ko tubiyihebera kugira ngo tuze dushike mw'ijuru. Aha rero Aburahamu ahamagawe yaciye agenda akwirikira Imana, igenda iramurangira ahaca. Turabona ingene yagenda aratahira ajana na Loti. Loti rero na wene murazi harageze ahantu abungere bakaza baratata, tweza hamubwira ati none bigende gute, hitamwo basi wewe kuja ku misozi canke ngende ku misozi canke uje mu biyaya. Ico gihe Loti yihitiramwo mu biyaya, Aburahamu nawe aca yigira ku misozi. Bigaragara naho umuntu aba yakwirikiye Imana, hariho ibindi bintu bagenda barahura mu nzira bimutera ikibazo, bigasaba ko aza arabihagararamo neza. Aburahamu aca yihitiramo ku misozi. Aburahamu yama igihe cose arondera kubana neza n'Imana, arondera ko ata kintu na kimwe comwanduza, ku buryo yahitishamwo Loti ati bari wewe wihitiramo. Kandi Loti turabona ingene yagiye aramukurikiye. Dusimbize tuje ku gice ca 20. Igice ca 20 haratubarira ngo Aburahamu ategwa n'ubwoba yihakana Sara. Aburahamu avaho yarari agenda yerekeye igihugu c'Inegebu, aja kuba hagati y'Ikadeshi n'Ishuri, yikubita n'Igerari. Aburahamu avuga ko Sara umugore wiwe ari mushikiwe. Abimeleki umwami w'Igerari atumiza Sara aramutwara. Ariko mw'ijoro Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi, iramubarira turapfuye kubw'uwo mugore watwaye, kuko afise inabo. Mugabo Abimeleki ntiyari bwamwegere, nuko arabaza ati mwana wogeseza abantu kandi ataco bacumuye? Ubwiwe si we yambariye ngo ni mushikiwe? Na nyamugore nyene yavuze ko ari musaza we. Ico nakoze nagikoze ata mutima undega ikibi, ata amaboko yanje nanduje. Imana imwishurira mu nzozi iti koko
nzi yuko wakoze ivyo ufise umutima utakurega ikibi, kandi nanje nakubujije kuncumurako, nico catumye ntagukundiye kumukorako. None rero subiza uwo mugabo umugore wiwe, kuko ari umuvugishwa nanje, nawe azogusengera ubone kubaho. Ariko nutamumusubiza umenye yuko utazobura gupfa mwe n'abawe bose. Abimeleki akoroka kare mu gatondo, ahamagaza abanyarugo biwe bose, abiganira ivyo vyose. Abo bagabo baratinya cane, maze Abimeleki ahamagaza Aburahamu, aramubarira ati watugize ibiki? Ndagukoreye icaha ki catumye undemeka icaha kingana gityo, twe n'igihugu canje? Wankoreye ibidakwiye gukorwa. Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati ivyo wabitewe n'iki? Aburahamu aramwishura ati nuko nibwiye rwose yuko atagutinya Imana kuriho ino, kandi bazonyica bampora umugore wanje. Kandi koko ni mushikanje, ni mwene data ariko si mwene mama, maze namugize umugore wanje. Nuko rero uhereye aho Imana yankuriye mu rugo kwa data ikankwiragiza, naramubariye nikukwiye kuzogenda untabara, aho tuzoshika hose uzovuga uti musazanje. Abimeleki yabira intama n'inka n'abagurano b'abahungu n'abakobwa, abiha Aburahamu, amusubiza na Sara umugore wiwe. Abimeleki aramubarira ati igihugu canje ngico, genda ube aho ugomba hose. Abarira na Sara ati raba mpaye musazawe intete z'ifeza 1000, zizoba ico kubaterura imbere yabo muri kumwe bose, kubateturura imbere yabo muri kumwe bose, ngukuye kwiceyi kuri bose. Maze Aburahamu asenga Imana, ikiza Abimeleki n'umwamikazi wiwe n'inshoreke ziwe, baravyara, kuko Uhoraho yari yazivye inda zabo mu rugo rwa Abimeleki bose, abahoye Sara umugore wa Aburahamu. Imana idufashe. Aya majambo nayo aratwereka Aburahamu yagiye agira ibibazo. Nivyo yari yarahamagawe n'Imana, Imana iramuhamagara, iramuha amasezerano akomeye, kandi murazi ko twama dusenga tuvuga ko Aburahamu ari sekuruza w'abizera. Yarafise ukwizera gukomeye. Amaze kumvira Imana, amaze kuva mu gihugu ciwabo, mu gihugu case, mu gihugu agenda atahira, ashika ahantu ashinga amahema, asubira ashingura, abandanya agiye mu gihugu Imana yamusezeraniye. Aburahamu turabona mu nzira, mu rugendo ntiyigeze yoroherwa. Turabona rero ashitse ngaha, agira ahantu agira ubwoba, aravuga ati noneho bazonyica bampora umugore. Amugira inama ati rero uzovuge kuri mushikanje. Aha turabona Aburahamu uko vyagenda kose yama arondera kunywana n'Imana, yama arondera ko Imana iba mu ruhande rwiwe, ntiyigera yiyumvira kwiyanduza. Ariko umuntu w'Imana amaze guhamagarwa, ntibisigura ko byose bica biba amahoro, ko aca ahantu atuje. Ibigeragezo biragumana, byose biragumana. No kuvuga tuzotugwa ibigeragezo dushitse mu ijuru. Ariko ikintu cama cerekana Imana ntiyigera iheba uwayo, yamize ikamutabara, nahashika mu ntege nke, nahashika ahantu ugasanga vyagoranye, Imana iraza ikamutabara, ikabana nawe. Aburahamu aha rero yararavye ati none biragenda gute? Reka mvuge ko ari mushikanje. Ariko aha Imana ntiyamuhevye, yaraje ibana nawe. Turabona ingene Imana yagendeye Abimeleki mu nzozi, iramubwira ati ntuhirahire ngo ukore icaha, ntuhirahire ukore kuri urya muntu, kuko ari umuntu agororotse. Imana iragendera Abimeleki. Hari igihe rero umuntu w'Imana ashika ahantu akabura ico afata n'ico areka, akabura n'ico yovuga,
akabona ko by'ukuri akomerewe, akabona by'ukuri ko yugarijwe, ntabone imbere ntabone inyuma, agafata des strategy, akimvira uko yobigenza, akimvira uko yovuga, akimvira uko vyogenda. Ariko nta na rimwe umwana w'umuntu ari we yamagira imigambi y'ingene yokira. Imana ibifise izindi strategy ingene ikiza umuntu. Turabona Aburahamu ngaho icamukijije suko Sara yabaye mushikiwe, ahubwo nuko Imana yari kumwe na Aburahamu. Imana igendera mu nzozi Abimeleki, iramubwira Aburahamu, iramubwira ko Aburahamu ari umuntu w'Imana, iramubwira ko akwiye kumugirira neza, nawe akamusengera. Umuntu w'Imana rero hari ahantu ashika ahantu Imana yo nyene akaba ari imuvugira, ahantu ashika mu madidani, ahantu abona ko bidakunda, ahantu abona ko bigoye, Imana naho icishika rero nk'Imana igacikora nk'Imana, igacivuga ati uyu n'umuntu wanje, uyu yagendanye nanje, uyu muntu naramuhamagaye, uyu muntu akwiye kugirirwa neza, uyu muntu ntakwiye gupfa, uyu muntu akwiye kwitabwaho. Tabona ingene Abimeleki yaciye agirira neza, Aburahamu, aramuha ahakuri 14 ngo Abimeleki yabira intama n'inka n'abagurano n'abahungu n'abakobwa, abiha Aburahamu, amusubiza na Sara umugore wiwe. Aburahamu rero agirirwa ubuntu, Imana iramuvugira. Nuvuga umuntu w'Imana hari ahantu agera, Imana igaca imuvugira. Nanje ndabipfuriza bene dusangiye kino gisabi umunsi duteraniye hamwe turiko turasenga ngo duhimbaze Imana, ibikorwa byacu bihimbara Imana, ingeso zacu zihimbara Imana, tubeho twumva twoba mu kibanza Imana ituraba ikatwishimira, ikavuga iti aba n'abantu banje, ati aba n'abantu banje. Kuba uno munsi twateraniye aha kuri Zoom hari impamvu, aha Imana yaraguhamagaye. Hari benshi batagira ubwo buntu bw'uko uno munsi baba bariko barumva ibitwe turiko turumva, kandi natwe suruhara runini twabigizemwo, ni kubw'ubuntu. Hari benshi batazi nuko Imana ibaho, hari benshi batazi n'ivyo gusenga ko bibaho, hari benshi batizera, batazi nuko Yesu yabonetse. Ariko twebwe twagira ubuntu. Uno munsi twe twateraniye ngaha uko turi kose twagira ubuntu. Nta muntu yoba yumva ati je vraiment ndumva ko ndi kure y'Imana. Umuntu niwe yimenya mu mutima, nta umenya mu mutima w'umuntu. Ariko umuntu arashobora kubaho asenga. Pasiteri yatubwiye ujya muntu ingene ari umuntu ari kompeta, mugabo ugasanga aracafise ibimuboshe. Ndashobora no kuvuga ubutumwa uno munsi hari ibintu bikimboshe, ariko umuntu niwe yimenya mu mutima, n'Imana nyene iramumenya. Kuko umuntu iyo hari ijwi rimwagiriza mu mutima arabimenya, apfa kwanka kubohoka canke bikamugora, mugabo azi yuko hari kitagenda neza. Umuntu rero niwe yimenya mu mutima. Rero umuntu wese turiko turasangira kano kanya amajambo y'Imana, yisuzume arabe ati koko ndakwiye kuba umuntu atunganiye Imana. Koko Imana ivuga iti uyu n'umuntu wanje, nkuko yaraba Aburahamu ikamushingira intahe, kavuga iti uyu n'umuntu wanje. Irabwira Abimeleki ati Abimeleki, ujya n'umuntu wanje, akwiye kugirirwa neza, numuvugishwa nanje, genda umugire neza nawe azogusengera. Kuko murabona ko Abimeleki yahavuye asengerwa aha ku murongo wa 17 ngo maze Aburahamu asenga Imana, ikiza Abimeleki n'umwamikazi wiwe n'inshoreke ziwe baravyara, kuko Uhoraho yari yazivye inda zabo mu rugo rwa Abimeleki bose, abahoye Sara umugore wa Aburahamu. Turabona rero ko umuntu w'Imana kandi ari umuntu atinyitswe. Umuntu w'Imana si uwo gupfa uko afashwe. Umuntu w'Imana ni uwo kubahwa. Imana iri mu ruhande rwiwe. Turabona aba bari bazize Sara umugore wa Aburahamu. Ntiwikengere mu gihe uzobona wubashye Imana, ntiwikengere mu gihe uzobona uri kuragororokera Imana. Imana ibiri kumwe nawe. Imana ibigufise ko umugambi. Ukuvumye aravumwa. Umuntu atitwaye neza kuri wewe nawe agira ibibazo, kuko umuntu w'Imana muri we aba afise ubundi bubasha bwo guhezagira. Mbere n'abantu b'Imana si vyiza ko bavuga nabi, si vyiza ko bavuma. Akanwa k'abantu b'Imana nako guhezagira, akanwa k'abantu b'Imana nako gusengera abantu.
no kuvuga n'umuntu naho yokugirira nabi wewe uri umuntu w'Imana uri oblige kumusengera kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo musabire ababahama abantu bakugiriye nabi ukwiye kubahezagira kuko iyo uhezagiye abantu bariko bakugirira nabi nabo Imana iraza ikiyerekana ikagukingira canke ikagira ikibabwiye kubwawe. Si vyiza ko umuntu w'Imana apfa uko avuze, ushobora kuvuga nabi ukavuma umuntu umuvumo ugaca umufata kandi uwo muvumo umufashe birakugora ingene uwo muvumo uzomuvako canke ingene uzobisigura imbere y'Imana. Ni vyiza guhezagira abantu, ni vyiza kuvuga amajambo meza kugira ngo Imana yamire iba mu ruhande rwacu. Ni ukuvuga abantu b'Imana n'abantu batavumika, n'abantu bahezagiwe. Rero muze twegera Imana rwose tuba abantu b'Imana kugira ngo Imana yame iba mu ruhande rwacu. Nashaka umuntu wese yoba yihebuye, umuntu wese yoba yumva ariko araca muri situation itamworohera, ari ahantu yihebuye, nagomba kumuremesha ndamubwira yuko umuntu w'Imana abwirizwa guca bene aho nyene, kandi bene aho nyene Imana ntimuheba, iraza ikiyerekana nk'Imana. Si Aburahamu gusa, nta muntu n'umwe yigeze yoroherwa. Turabona na Yosefu yageze igihe ashikwa mw'ibohero kandi nta cyaha yari yakoze, ari mw'ibohero abantu bakarota inzozi akazibahishurira akababwira ati wewe bizogenda gutya bizogenda gutya, mbere niwashika hari ibwami uzunyibuke. Abo bose ntibamwibuka. Yosefu ari ngaho yari ahantu yugaranye, ariko Imana ntiyamuheba. Aho nyene niho Imana yamutabariye. Rero umuntu w'Imana arashika ahantu muri situation umenga ntizoroshe, umenga hari naho yihebura akavuga ati none Imana, ukumva umuntu yobaza Imana, nagukoreye iki, nagucumuye kwiki ko ibi bintu bimeze gutya, byagenze gute? Turi mw'isi rero, isi Yesu yavuze ati mw'isi ndazi muri mu marushwa menshi. Kuba warahamagawe, kuba usenga ntibisigura kutazogira ikibazo. Kuba ugororokera Imana, uyisenga buri munsi, wigora uko ushoboye, ntibisigura kutazoca mu bigeragezo. Kuko hari mwene data yakunda kuvuga ngo dukinira ku kibuga abandi bakiniyeko. Abera ba mbere ntiborohewe. Aba bose turumva ingene bahamagawe n'Imana bakayigororokera, ariko bakagenda baca mu bigeragezo, ariko Imana ntiyigeze ibaheba. Natwe bene data nitwatunganira Imana tukagororokera Imana ntizokwigera iduheba, tuzoca mu bigeragezo. Hariho amajambo y'Imana avuga ngo hamwe n'ibibagerageza nzobacira akanzu. Mwene data ushobora kuba uri mu kigeragezo, mw'ico kigeragezo urimo akanzu kariho. Imana yarateguye ingene vyose bizogenda. Muze twizigira Imana, vyose tubiha Imana, dusenga Imana, ibisigaye Imana ingene izokwishura. Nkuko Aburahamu atarazi ingene biza kugenda, ariko Imana yoyo yatanguye iriko iratora inyishu, iriko iravugana na Abimeleki mu nzozi, imubwira Aburahamu uwo ari we, imubwira ivya Aburahamu ingene bimeze, uko akwiye kubigenza. Nuno munsi dushobora kuba turi mu bigeragezo, ushobora kuba uri mu kigeragezo. Mwene data ikigeragezo urimwo ntaco nzi, ariko ushobora kuba wumva wihebuye utabona ingene bigenda. Kumbe Imana iriko iratora inyishu, Imana iriko iravugana n'ababijejwe kugira ngo utabarwe. Imana iriko iravugana n'ababijejwe ibabwira ingene bobigenza kugira ngo utabarwe. Ikibabaje hari benshi bashika mu bigeragezo bakavuga ngo nivyo gukizwa ngo ndabivuyemwo, ngo ibi bintu bimeze gutya ngo ndabivuyemwo, ngo none Imana ntimbona, bakumva bose ubira inyuma. Ahubwo bene data tugira intege, duterane intege, aho nyene bikomeye Imana iriko irategura ingene bizogenda. Imana iriko irategura inyishu. N'aya majambo numva twosangira kuri uno munsi. Abayumvise mwese Imana ibahezagire. Mwami amen amen. Shimiye Mana umwanya tugira ubuntu ku imbere yawe. Mana turabanyantege nkenya, ariko Mana inkomezi niwe uzitanga.
nico gituma uno munsi twakoranye Mana, turi imbere yawe tugusaba Mana ngo uzubane natwe Mana, utugirire neza Mana, utwongere inkomezi. Turifuza kuba abantu bawe Mana, turifuza kuba ahantu Mana uturaba ukatwishimira mw'izina rya Yesu. Naho turabanyantege nkenya Mana, turipfuza Mana kukugororokera. Nico gituma n'uno munsi twateraniye hano Mana, turashaka kukubona Mana mw'izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze ngo udutyorore, utwambure ibintu vyose Satani yagiye adutsinda mw'izina rya Yesu Kristo. Turagomba Mana ngo tuba abantu wishimira, turagomba kuzoshika mw'ijuru mw'izina rya Yesu Kristo. Aha twatonze turi mu nzira, turiko turazi wawe, Satani n'abadayimoni nabo baratonda kugira ngo batubuze kubandanya. Kumwe Apoloni yatangira mu Kristo akamubwira ati wowe ntushobora kubandanya, mu Kristo nawe ati jewe ndi decide ntegerezwa kubandanya. Apoloni akamubwira ati oyaye ntibikunda, kuko wewe warasinziriye uratuma umuzingo w'igitabo, wewe warazimiye uca mw'ibohero rya Nyawihebuza. Amwagiriza vyinshi, ariko mu Kristo aramubwira ati nivyo ntumbeshera, ivyo vyose vyarambaye ko hari nivyo wewe utazi, ariko hari ikindi utazi. Umwami w'iyo ndiko ndaje ivyo vyose yarabimbabariye, yarabinkuyeko. Rero mva imbere wa mwasi we yacunyitamba hejuru, naho notemba nzovyuka. Natwe Mana hari vyinshi Mana, aha twateranye turiko turasenga. Umuntu ashobora kuba ariko arasenga uno munsi, hari ibintu Satani ariko arazana amwagiriza ati wewe naho usenga, wewe waratsinzwe, wewe ndagufise, wewe bimeze gutya. Satani ntaco atwagiriza, kuko turafise Yesu Kristo yadukuye kw'ivyo vyose, yaratuneshereje mw'izina rya Yesu Kristo. Uno munsi rero kubw'amaraso ya Yesu turabidegemvya, turabagororotsi kubw'amaraso ya Yesu. Mubari mw'isi ngo ntawe ugororoka, nta n'umwe agororoka atari uwizera ko yogejwe de n'amaraso ya Yesu. None kubw'amaraso ya Yesu aha twakoranye mw'izina rya Yesu, turiko turasenga Mana. Aya masengesho tugusenga ntihagire umudayimoni ashobora kuyatangira, aduge nk'umubavu umota neza, ashike mw'ijuru Mana gushikire, kugira ngo nawe uce utwishura mw'izina rya Yesu. Uno munsi umuntu wese ari hano, ibintu yaduganye Mana, ibimuremereye byose Mana, turabiduganye muri kano kanya, kugira ngo biduge bigushikire Mana, kugira ngo utwishure mw'izina rya Yesu. Umuntu wese aronka inyishu, uko Aburahamu mw'izina rya Yesu yaciye aronka inyishu. Abimeleki abwiwe n'Imana mu nzozi ivyo akorera Aburahamu. Umuntu wese Mana yagize ishaka, ivyiwe navyo vyigwe mw'ijuru mw'izina rya Yesu. Kano kanya Mana turasenze kugira ngo dosiye y'umuntu wese Mana yaduze muri kano kanya, umuntu wese Mana akwipfuza agomba kuba uwawe, ngo dosiye yiwe yigwe Mana, nawe azabone igisubizo nk'uku kwa Aburahamu, azabone ivyiwe vyishurwa, akubone Mana. Ingenura Imana y'ububasha, ingenura Imana yishura, ingenura Imana Pastor Metuyane Rugarira muyugurure. Okay, murakoze cyane. Nariko ndavuga nti haboneke bandi babiri babandanye basenge ku mwanya tukoreshe mu gusenga, kuko ukumubereye muri murabereye, nta numwe byo twokwifuza canke n'Imana yifuza ko yozimira. Ariko reka dusabiranire muri kano kanya. Nagira ndabahe, ndafise n'ijambo mwene data yarivuze ko gatoya, nirivuga yuko atacabagerageje gishobora ntacabagerageje kiruta ico mushobora kwihanganira. Ntacabagerageje kiruta ico umuntu yoshobora kwihanganira, ariko Imana niyo kwizigirwa, ntizobakundira
ko mugeragezwa n'ibiruta ibyo mushobora, ariko hamwe n'ikibagerageza izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. Cane cane nk'iyo hariho ibintu bigora, cane cane nk'abantu bari bugwaruka canke bakiri bato, ugasanga canke imero yabo yo mu kuntu bameze, ugasanga hari ikintu kibagobera gucumura, kikabagobera bakabona umenga ntibacumuye barapfuye, canke n'abantu bakunze kuborerwa nabo nyene bukagoberwa bakumva biranse, ukamenga ataborewe ntivyokunda ko abaho. Reka rero dusenge iyo migozi icikagurike. Karibu muduze ijwi, hagira uduze ijwi n'uwundi akurikire gushika iyi minota 20 iri imbere. Ubishoboye ugerageze uduze ijwi usenge. Gabrieli niba uri hafi, niba ubishoboye uduze ijwi. Reka dusabe na mwene data Dina, dushireho n'uwa gatatu Neftali, hanyuma ibindi turabandanya. Yesu abahezagire. Kadusenge Imana. Mana nziza, Mana y'ubuntu bwinshi n'urukundo rwinshi, Mana uvyagiye ku ntebe yawe yo mw'ijuru, turaja imbere yawe kugira kandi Mana ijambo ryawe riratubwira ngo niwe uha inkomezi abadebukiwe, niwe wongera intege abazibuze Mwami, kandi wavuze ngo mu byo dukeneye byose ngo tubigusabe ntaco wakuyemo. Sigura ko n'intege nke umwana w'umuntu yogira, dusaba inkomezi wewe kuko ari we soko ry'inkomezi zacu Mana. Data mwiza, uravuze ngo umugorotsi ntaho uzomuheba, kandi nawe ijambo ryawe ritubwira ngo naho uzodutakana naho uzodutererana. Mwami, uri Imana iriho kugira ngo turwanire, uri Imana iriho kugira ngo uduhe inkomezi, uduhe kunesha ibibi byose, uduhe kunesha icaha n'igisa naco, kuko umugwanizi nta kindi abereyeho ngo atari ukurimbura no kwica no gutikiza. Mana, turaje mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, turaje mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, umwe yatwitangira igorogota ku musaraba kugira ngo uwo mwizera wese ntazopfe rubi, ariko azahabwa ubugingo budashira. Ntitukiri mu bazopfa rubi kuko twaramaze kwakira ubugingo. Tuje dusaba inkomezi Imana zo gukomeza runo rugendo, zo kwiyambura ibitwizingira ko byose. Papa mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, Data turasabye inkomezi zawe Mana. Reka uduhe umutima wo kwanka icaha n'igisa naco, reka uduhe inkomezi mu buryo bwose, na cane cane uduhe ubwenge Mana, uduhe impwemu ya discernment, uduhe impwemu Mana ya discernment, kuko niho kenshi dusanga abantu bavangiwe, byose tukabibona ko ari bisanzwe, ariko turahaye kaze mpwemu yera ngo akorere mu mitima yacu, aba ari we yiganzira, ijwi rya mpwemu yera ridomine, niho Mwami ubuzima bwacu bwofata umurongo ubereye Mana. Tureke kuba akazuyazi, ariko tube ivyete bisomeka Mana. Dushuhe, tube ico wifuza ko tuba, tubaho watugeneye ko tuba. Akanwa kacu kavuga amazaburi n'amatazirano Mwami. Twirinde kwivanga ivya kino gihe Mana. Reka uduhe inkomezi Mwami Mana. Twebwe abantu ubuntu ntavyo twoshobora, kuko aho kw'isi turi ibitugwanya ni vyinshi, kandi ijambo ryaratubwira ngo kuko tutari ab'isi niyo mpamvu n'isi tugwanya. Niyo mpamvu umugwanizi aguma arondera amarabaga dusiga kugira ngo arondere ivyo aturega, ariko turasavye inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Turaje mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, umwe yatuneshereza, umwe yadutsindanishiriza Mwami, ngo uduhe inkomezi Mwami. Mana yera, uzobukoze. Twenyene ntitwoshobora, twenyene ntaco twoshobora, ntitwoshobora kwigwanirira, ariko turasavye inkomezi z'ijuru, turasavye inkomezi z'ijuru Mwami. Utwambike ubushobozi bwawe Mana nziza, aho turi kuri ino si Mwami. Uduhe Mwami ko amatumesuye imvune zacu, amatara yacu yame yaka. Mana nzima, uzobukoze Mwami. Nuza gutora umugeni wawe Mwami, uzodusange turi maso, tugusanganire ku bicu Mwami.
turisengeye Imana nziza kugira ngo dushe kubera ari hanga turimo ivyete bisomeka umwe wese ahara bicete gisomeka kuko nico duhamagarirwa nk'abakwizeye nk'umwami n'umukiza Mana yeruzo ukoze data wera nta kindi twosaba atari ico Mana rikomeze kutugira neza reka muhimu akomeze kwagura amajambo yawe mu mitima yacu akomeze kudusobanurira kurushwa mwene data yavuze mwami Mana uzobukoze turagushimiye kubw'ivyo papa abwo icubahiro amashimwe nico yakoze kubi vyawe mu izina ry'umwana Yesu Kristo twizeyemwo amen Amen. Amen. amen Amen. Yesu aguhezagire. Gaburiyeli niba ari hafi canke Neftali. Turashimye turakengurutse mwami ukuntu wabanye natwe ukuntu waturinze kuva mu gitondo ukadushikana kuri iki saha tukibazima no hafi icubahiro Mana urabikwiye kuko mwami ntacyo twari tumaze ntacyo twari dushoboye hari badusumbya ubwiza n'icubahiro ariko bitakunze ko bashika kuri uyu munsi naho ikiberenge kizima turashimye ukuntu waturinze turashimye kandi ukuntu wagiye uturongoza mpweme wawe yera turashimye kandi ku baririmbyi bawe bagiye batugaburira ubutumwa butandukanye wongere mwami ubongere inkomezi wongere mwami ubahe gutegura izindi ndirimbo ku munsi nk'uyu bazoronka ivyo bazodushikiriza urakoze mwami kuri Imana ishoboye kandi yishura urakoze kandi turakweretse mwami n'abasiguzi nabo bagiye batugaburira ijambo ryawe nabo nyene mwami wongere ubaha inkomezi igihe nk'iki bazoronka ivyo bazotugaburira nabo nyene wakoze kuri Imana ishoboye rero wakoze kuri Imana yumva kandi wishura wagize neza mwami kuri Imana ishoboye wagize neza kibirenge kizima kuba twashitse kuri aka kanya aho tugiye kurangiza ikoraniro ryacu kubo vyakunze ko bashobora kwikonekta hariho n'abandi bitashobotse ariko nizere ko umunsi nk'uyu bizobashobokera wakoze mwami kuri Imana nyene icubahiro turakweretse rero tubandanye tuzigama kandi ubandanye turinda kugira ngo tuzoshike igihe nk'iki tugihumeka tugishima izina ryawe tukigutazira kuko uri Imana ishoboye kandi yishura ndakweretse rero abantu bose bari hano bari bakoraniye hano kuri uwo mutandawo twumviriza ijambo ryawe rigira ico ritumariye mu mitima yacu ndetse rigira ico rihinduye kugira ngo ku munsi nk'uwo mwami tuzogaruke twahindutse twuzuye mpwemu yera twuzuye ijambo ryawe ryari ijambo ryiza ryari ijambo mwami ryaduhinduye ryahinduye imitima ya benshi urakoze rero kuri Imana ishoboye kandi yishura urakoze ko ari wowe uvuga bikaba kandi gera bikaguma kuko tutaravuga wewe wamaze kubona ivyo dukeneye n'ivyo dusaba tugusavye ivyo vyinshi turazi ko tubihabwa nawe muri rya zina ryawe ryera Yesu Kristo amen. 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 Yesu abahezagire. Reka twongere turabe, reka tubinginge Piyo canke Vianney umwe muri abo aduze ijwi nawe nyene asenge. aha ndasenga Piyo ngira je ntihafadika neza. Okay.
nawe se nuko. Okay. Reka nsenge. Tuguhaye icubahiro mwami wacu, tugushimiye ukubaho kwawe, tugushimiye ubuntu n'imbabazi zawe vyamaho ibihe bidashira. Tugukengurukiye ku makoraniro yacu waduhaye, amakoraniro yacu yo kutwigisha, amakoraniro yacu yo kutweza, amakoraniro yacu yo kudutunganya, amakoraniro yacu yo gukoranira hamwe nk'uko ijambo ryawe ridusaba ko nk'uko iyi minsi iriko irahera tutagomba kureka gukoranira hamwe. Tugushimiye pour cette opportunité que tu nous accordes aujourd'hui et à jamais, Seigneur. Merci beaucoup, Papa, pour cet évangile, Seigneur, que nous prêchions, Seigneur, pour cette opportunité que nous prêchions aujourd'hui et à jamais. Nous te disons un grand merci, Seigneur, pour cette opportunité. Bénissez, Seigneur, les hommes de Dieu, Seigneur, qui sont devant nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Turavuze ngo ubahe umugisha, turavuze ngo ubagirire neza, ubashoboze, parce que la Bible déclare que nous puissions tout par celui qui nous fortifie, notre Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit en nous. Tuguhaye icubahiro en toutes choses, parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire dans nos cœurs, Seigneur. Merci beaucoup, Papa. Bandanye twagure mu vyiyumviro, twagure muri onction, twagure en toutes choses, kugira dushobore gukora ikintu cose turi sous le contrôle du Saint-Esprit, sous le contrôle de ta sagesse, sous le contrôle de ta puissance qui surpasse de toute connaissance, kugira ngo abari kure n'abari hafi bashobore kumva ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo yapfuye akazuka. Tuguhaye icubahiro, Papa, kuba dushoboze kuba muri kino ikibanza ciza, ikibanza tuhugurirwamo, ikibanza tuba sanctifié, parce que la Bible déclare que tuba sanctifié par la parole et par la prière. On est là pour la prière, on est là pour prier. Tugushimiye neza ko dufise isezerano ko ico tuzosaba mu izina ryawe tuzokibona gishitse. Tuguhaye icubahiro en toutes choses, mu izina rya Yesu, amen. 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 Turanezerewe, Yesu abahezagire cyane. Ego hari ijambo nego nababwiye ko ingero y'icaha n'urupfu, ariko tukiriho tufise uburyo bwo kwiyambura icaha. Hari ijambo riri muri Yohana muri Matayo 12:31 hatubwira ngo kubw'ivyo ndababwira yuko icaha cose no kurogota abantu bazobiharirwa, ariko kurogota kuri mpwemu ni icaha kitazoharirwa. Tuko turavyumva, tuko turajana. Aya n'amajambo meza, n'amajambo meza yo kumenya, naho noba naracumuye nkagaruka nkihana, Imana izombabarira. Kurogota kuri mpwemu yera, iki kibazo kenshi abantu bakunze kukibaza bati mbega no kuvuga iki. Kurogota kuri mpwemu yera no kwiyakana ko Yesu Kristo, no kwiyakana Yesu Kristo kwari umwami, ntabe kandi ukiyakana Yesu Kristo mu by'ukuri. Utemera Yesu Kristo murabizi ko ni antikristo, uwanka kwemera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kugira mukiza wiwe, uwo rero biba vyamugoye, aba yaragose atakwiye kurogota. Ibindi vyose murashobora kubiharika. Ntimukiyumvire ngo ni mwebwe canke ni jewe jenyine ncumura, oya, kuko na rya jambo ry'Imana yatubwiye ati mwese mwari mwarapfuye, uko niko mwari mumeze. Twese twari twarapfuye, tukiri mu vyaha twari twarapfuye, ariko twahawe ubuzima muri Yesu Kristo. Aha rero ngaca narukira mu gitabo c'Abaroma 8, reka duhere kuri 37 gushika 39. Sinzi ko hari uwo hafise canke naje nahacitse. 37, eka duhere kuri yego. Ariko muri ivyo byose turushirizwaho kunesha n'uwadukunze.
kuko menye neza ntakekeranya yuko naho bwoba urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoba canke abafise ubushobozi canke uburebure bw'igihagararo canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cose nta kizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Aya majambo niyagaruka kubera ko ni yayandi ni mugume muri jewe nanjye nzoguma muri mwebwe. Ego Yesu rero niwe nukuri n'inzira n'ubugingo. Nkaba ndabashimiye cyane, Yesu abahezagire. Reka twisabire ahari team ituririmbire emwe Imana yacu ni nziza, hanyuma abafise iyindi mirimo bayijemo. Ndabona Ndayizeye no munsi ntibahabonetse, ariko narabonye abantu batari bake ku rubuga rwo muri Canada. Yesu abahezagire. Imana yacu ni nziza, inshuti itazigenduka, urukundo rwayo inakagero niwe ngo niherezo muwa igame Yesu